inyigisho nyinshi dukuyemo zitumye dukunda igihugu kuruta uko twari tugikunda, kuko hariho akanovera k'inyigisho batwigishije tutari tuzi tugiye kumenya, natwe tugiye kuzikura ngaha. Urabona ko zigishijwe na benshi mu rushengero, tuzijane aho duherereye kure, zigere kure cyane kugira zihindure n'abandi. Kandi dufate kubyo twigishijwe, tweretse ko muri kahise harabayeho ibintu byo kuzana by'amoko byatumye Uburundi bugenda butabagurika bivanye n'ivyo abantu bigishijwe. Rero mu gihe umuntu agiharura amoko akiraba uriya anyamuraba kuzuru, akiraba uriya muraba kuri nabiriya, bituma ata mahoro ashaka gutsimbatara. Rero ko twamaze kuvyigishwa, novuga ati kugira ngo dushike ku iterambere ryiza nuko ivyarenganye vyahise byabaye kuri basukuza bacu byo kurabana amazuru, kurabana inta n'ibindi, twabivamo tukubaka Uburundi bwacu bwiza bw'ejo hazoza. Nobavunira akagohe ndababwira yuko kuwumbatira icambere amahoro n'umutekano ko ari vya mbere. Ikindi naco gukunda Uburundi bavukiyemo. Atanja wangura tudavanguye amoko, tutavanguye umugangwa n'abanyamugambwe, twese dukunda igihugu, twaze twumvire ko dukunze igihugu tukaba amahoro n'umutekano, ibindi byose iterambere cyarikurikira. Abo ni bamwe mu bakristo b'ishengero rya Yesu Kristo mu Burundi basanzwe bayoboka umugambwe CNDD-FDD bashima inyigisho zo gukunda igihugu baronkejwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2 Ntwarante umwaka wa 2024 muri zone Rubirizi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura. François Hakizimana arongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo zone akaba aserukira imbere y'amategeko iryo shengero, aratubwira icyatumye batunganya izo nyigisho. Ikiganiro no kuyaga n'abanyeshengero basanzwe arabagumyabanga bayoboka umugambwe CNDD-FDD. Rero aho twashoboye kuronka ubutumire benshi badusaba yuko twoyaga kugira ati bisunze intumbero ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye, agakurikira kandi n'ingene leta y'u Burundi yashize Imana imbere haba mu bwirizwa shingiro. Bamaze rero kuraba bagasanga umugambwe CNDD-FDD nawo numwe mu bashize iyo ntumbero yo gushira Imana imbere, bacabona ko ari vyiza. Usomye Bibiliya mu bitabo vyinshi bigize Bibiliya usanga intumbero y'umugambwe CNDD-FDD duhereye ku nyigisho z'akarangamutima, aho berekana indongozi ico ingene igiye kwitwara, bakerekana umugumyabanga ingene agiye kwitwara, dusanga ari cyo kimwe n'ubutumwa dukura muri Bibiliya. Ego ico citeze twagiye gusanga by'ukuri umunyepolitike w'ukuri canke umunyepolitike nyawo yoba ari ujya ayoboka Imana, akamenya Imana, na cane cyane akaba umuntu agendera mu mabwirizwa y'Imana. Rero tugerageje kuraba ivyo tugasanga politike y'umugambwe CNDD-FDD nico kimwe iyo ngendo barayitanguye. Rero natwe twabonye ko ari vyiza ko twoshigikira iyo ngendo kugira ngo ivyo dukora vyose dukore dusenga kandi dusenga dukora. Izo nyigisho zatanzwe n'abahumure Vena Hatungimana na Goreti Haberimana barungitswe n'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD, zikaba zahawe abagumyabanga barenga gato 244. Mwomenya ko ivyo bikorwa vyatangujwe no gushikiriza imifuko 200 y'isima umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura yari yaremereye iryo shengero.